umuti je waramfashije pe je naje nga vomis midacika ibizunguzungu ari murengera abaganga jewe nije nizanye abaganga uraza umuntu ariko arakubaza ibintu agufasha urumva rero ivyo vyaramfashije muri uyo mugoroba ariko je nagwaye mu ijoro hari abantu batatu turi kumwe babona mu gitondo post mu bitaro barumirwa hari n'abaje kundaba baje kuvisita nyine bapana kuraba ngo akaba baroya baje kuraba ko ari ivyo bibaza ngo nububeshi kazi jewe no kuri ama content maze gukora ni menshi cyane sinokora content nkina kwisabira kugwara imagine ibi nabikoze cyane byinshi turi muri reality na bigeme benshi baza muri entertainment baranchako kandi inzira no kuri ubatse iki kuburyo aho twaguca ko yarubatse izina Rumba na jisia uko nyene uko nyene kuzana abantu tutaba turi kumwe oya ni example naba alu nuko nyene Bakunzi ba Akamo TV ndabaramukije mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho muherereye uno musi nko muyibona twaramutse tuje gusuhuza wa mukunzi wa mugenzi wa mukinyo amareresi wa mukomedien wa mu influencer myo nawe si wundi ni koresha umwanya aho asanzwe agwariye mu bitaro biri mu Kamenge aho bita ku Mutana amagara mukite guys nimubure kumushigikira canke kumushira mu gisabisho cyanyu mugumane natwe rero aho turamusugenda kumusuhuza hamwe na Shashara Hayene muratubona mugumane natwe turarica uramubona akoresha umwanya n'iki kidogo oyaga umuko ni fresh hana ke kwicarashe Shasha nkuko twababwiye rero dukoresha umwanya twamushikiriye Shasha ariko aragerageza kumuha keya mwambike none byose akoresha umwanya Bebe sheri icara mwana icara binaka ari umusore wiwe murayibona ko icivye araringwe nakayatubwiye yuko atantanira ari ubusa urumva nawe yari ivyaye koresha umwanya polisa na n'ingwara Shasha ndatize gato ingo mufatire Shasha abo romantike bure nzanira amaruri koresha umwanya polisa na n'ingwara nturakira iyo aba wakize kuba watasha ariko urumva nturakira neza ni mpamvu uri ngaha ndakuvuze ati mpore cane n'ingwara kuko kurwara ntibitesa merewe gute noneho Sali mumeze neza guys ari hagaze ko bro akoreje meze neza bro no reka kutubesha akoresha umwanya ntuturize mu kiganiro bro oya umuntu arinze aramuka amahoro first akwiye gushima kandi ndinze ndiuka kugwara musanzwe kugwara no kuryama nyine ukaryama muti ariko uyumva utugarana duke uryamagara ntabagukiza nene koresha umwanya wowe nta misi ngahe iheze duhuriye haraho ukomeye imeze neza wafashwe gute vyagenze gute urahibagiye nyibutsa no kuri hamwe duheruka guhura dukorana ca gikorwa hariya ku Mutanga arako amuvayo nyene ingwara nasanze zikora nk'urupfu ukuri nakomeje kumigwa nabonye ngira kuri mu bitaro ndumirwe ndavuga ati sa uyu muntu eje twari turi kumwe none ngo ari mu bitaro ingwara ntizisezerana ingwara zimeze ko mu rupfu ko umunsi ingwara ari n'abantu twari turi kumwe muri uyu mugoroba
ariko je nagwaye mu ijoro hari abantu batari turi kumwe babona mu gitondo post mu bitaro barumirwa hari n'abaje kundaba baje kuvisita nyine bapana kuraba ngo akaba baroya baje kuraba ko ari ivyo bibaza ngo nububeshi kasi jewe no kuri ama content maze gukora ni menshi cyane sinokora content nkino kwisabira kugwara imagine ibi nabikoze cyane byinshi turi muri reality nta mitani kibamo urazikoresha umwanya hariho bamwe bari kubona wapostinze kugwaye canke ko kitwe n'amagara bakavuga ati none se ko vya bintu shasha yavuga ati yagwaye umugera canke vyo shasha yavuga ati iki vy'ukuri nzo yoba yagwaye canke ni iki cyatukoresha umwanya ja mu bitaro dukoresha umwanya none shasha vyamuvuze ko n'ukuri canke bimeze gutagwaye umugera n'uwo watumye aza gushika hano canke agwaye ihe ngwara yatumye koresha umwanya no munsi aryamye hano atari muhiri wewe umugera ni mubi umugera wa sida sinzi bivana uko nabifata urumva abantu tumeze gutandukana kandi tukendana ingwara zitandukanye yego ashobora kujaje ngo umuntu ngo agwajijwe n'iki canke ngo iki kigira kimwice igiturumbwe kiraca kurihiye yego rero je ingwara ngwaye bantoye donc wipimishije urabona wipimishije ngwara donc umuganga umwigana ingene umeze aragutuma ibipimo kwera arametrize ati urashobora kuba gwaye ingwara ariko namubwira nipimishije nta kinipimishije hehe kagukupa apeti yangu usanga ari ivyunguka bebe kurano oya mureke nta gucuma nita urumva rero je nipimishije ingwara nabiganiye ukomerewe ntamugera bampimye umunsi bampimye mugera pardon alors oui stone ganda harara kandi moto sa stone ntamugera nipimishije umunsi abatukenera ko bamenya ko ngwaye umugera canke na ugwaye soze bamerekeze tuje kwipimisha ngende kwipimisha abone ko ari cyangwa atari kandi bakazosanga ngwaye nabwo ari mpeni zo bayuri oya nibisanze ko se wonye uzo bugwaye umugera ntago uzo bwa mbere cyangwa urwanya kuri karite nsanga abantu bagwa umugera ni benshi cyane urazi ko umuntu ashaka guherekeza ngo ugwaye umugera agaca usanga niyo bawutoye batawugutoye byose biraba umva yarashatse kuvuga ko je nawe mwageje ari peut-être nyene birashika ashobora kuba mwageza bagwaye mugira ngo aronze atisanga murajanye ni wowe bawutoye koresha umwanya akomeye ariko rero shasha nawe yumvise ko tuje kuraba cyaravuga ati ntasigara inyuma ngo maze kuraba ngo exe wiwe none shasha yewe ikintu ca mbere ni urukundo magaciro urukundo jewe nubwo yari kunyanka jewe nimba urukundo rwiwe rwaraheze tuzokoresha urwanda munzotereshaje urwo bari bumukorerako kubera urukundo rwa kino gihe ni nka bluetooth nanejeje arankunda nyine yabivuye naho nze ndagukunda kuvuga none nje najya kugutereta cyangwa niwe waje kuntereta shasha byo guteretera sivyo turimo arigwariye nuze kumutesha umutwe n'amasaha rukira je simpazi nibakuruhishe mu mutwe no munsi ndakuvugira sinzi ko ntaha n'ukuri uramugwaza mbe mwagiye mu ibiki nyene uraza kubiraba sivyo wawe gi nzana bijya bazanye nusange hari ngumukundanye oya navyo nokora iyo sashe sheri tori yo shashe ayo nini bebe ico gisashe iyo sashe nini bebe terura aragishobora zana mwana ndagafashe abanze kwanza bicaye kingikoresha twiza none kironi je ndagowe no kuri kwimana nakwirekere dizi nyene giwe ura ukunda iki muri ukunda ibi umuhwi sawa tena nzi kugira umu araza gutora nese byose wiwe araza kubikora arabigiyo uyo none koresha umwanya ubonye shasha twazananye n'amajambo ubushize yavuze kuri social media umva utekanye muri wo canke umva akora kuje natumwirukane bimeze gute no ibisanzwe jewe
nta nzigo umufitiye tu nta niyo no kwifuza kugirira mugenzi wanje kuko abigeme benshi baza muri entertainment baranshako kandi inzira no kuri ubatse iki kuburyo aho twagucakura yarubatse izina Rumba na Jisia uko nyene uko nyene kuzana abantu tutaba turi kumwe oya ni example naba alu nuko nyene donc jewe bakudugirako kandi rero burya kaze umugambo wo kwamamara ni nk'umugambo amamara ucukena rero bira déplacement horuronka yo kuza kwelkigani tutanga kumbwira ati gogo kandi wamamara je navuze ibiri byari warabonye ko ntabyo kandi ibyo ntitubigaruke mu gihe simeze bakwirekeje we tuni mbayagize umutima mwiza kuza kukuraba gusuhuza karibu n'abandi kaze mu bitaro ni nyabagenda mu bitaro nta limiti bayo kandi nta muntu agenzwa ni nabi mu bitaro kare nabonye kuri statut ya postinze facture mu y'iminsi 2 umaze winka no mu bitaro ariko nabonye menye facture nyene sinto cyane nyene ya facture naje ntiyanyorohereje ariko twaramenyere kugwana n'ingaruka kandi twe dufite abantu twe nta bintu dufite ariko dufite abantu ndazi neza yuko atakibazo biteye gusa niyajyanye n'ubuzima bwacu twabuhisemo ko bwa rezo socio akano kose je mugore wanje avyaye ubushizeko afise inda ubushizeko dufunguye nkiyumva inspiration post tugiye ahantu dusohotse post donc nta private life je mu buzima bwanje ngira kandi naco kintu burya cankomeje rero ijya facture nayitanze comme sinyarati umuntu yoba afise ico oya pana nkunda unyene yovuga ati ndafise ico noterera kugikoresha agire cyakoze n'ahandi sinashize ko kubera malaike ko malaike ntayo tujya malaike na views nyene justement n'ibindi nk'ibisharizo nka decoration justement niyo mpamvu ndabizanye urazi gituma akoresha umwanya hari ikintu mu Burundi tuvuga canke se no mu bindi bihugu kazamva nk'abantu koresha umwanya ndamukunda ariko yabari mu kibazo ntubone n'ijya 5 y'amayunite basi sivyo ntubone na 5 y'amayunite uno musi nimba koresha umwanya ari mu bitaro ari hano nitwibagire yuko hari n'ibindi bikorwa hora akora bikatunezereza cyane hari ibindi aba example y'abandi bigafasha imitima y'abandi runo rukundo bavuga ko ikoresha umwanya rero uno mwanya babigaragaza tubona ati niyo nyinshi yo kwamamara ngaho iwacu urabona aho iwacu uronse contrat 500,000 par mois bakaguhereza avance y'amezi 2 umuriyoni umuriyoni ucukuramo ama déplacement wikomeje umuriyoni ucukuramo mabezo yawe impuzu ukenera aho ubaye donc uzo gusanga ayo mara tamaranye na n'iminsi 2 ariko mu bindi bihugu umuntu yamamaye baca bamuvyaza umusaruro amakambo baca bamuvyaza umusaruro akaca muhereza bakamuha amakontra komeye najewe mfite contrat 10 millions narenda guposta ati kubera 600,000 arabera ari kuri konte nja gutora nkashirako ndayiposta nze naho sindinda gusaba ubufasha ahubwo mvuga ati ewana ano ibi bitaro donc ndabishiramo blague mu kugaragaza neza yuko basi ari ibitaro bitandukanye urumva ibitaro birazimvye ibintu bizimvye ibintu nk'ivyo ariko sinobikora ko gusaba ubufasha rero ama company yacu nahengere buryo umuntu kwamamara pemporte inzira zose uri kuramamaramo gusa udashira isoni nka bwa buhungu bwo bukometiye bumaze iminsi butukana abandi vraiment yamamaye ni mumuhereze agiye yasome kuko biraruhisha kugira ubonera mama biraruhisha Jesse Monikindi no nza ko kuri ico nivyo kabisa numva mengo sinokuvugisha manje mu meshi kandi nigwariye gusa kimwe no vuga ati nakize mu bisanzwe nakize iyo za ejo ahise erega nyine narabonye post washize ko ndanajugumira ndagira ubwoba ndavuga ati kwa bon ingwara ikigufata iza ku muvuduko nico ciza cyo kwivuza niyo mpamvu n'abantu n'abavyeyi bigisha ivy'ubuvuzi n'ivy'amagara bajije amagara y'abantu ubwo ati wiyumvise umeze nabi nyarukira ku bitaro bikwegereye kuko abantu barapfa mu bintu byo gufyina ujewe ngo ndacambitse neza ngo urumva ngo kataraba gose ngo oya umeze nabi vuze kuko umuti
umuti n'umuti iryo zina umuti uwagise umuti n'umuti je waramfashije pe je naje nga vomis midacika ibizunguzungu ari murengera abaganga jewe nije nizanye abaganga uraza umuntu ariko arakubaza ibintu agufasha urumva rero ivyo vyaramfashije umuti waramfashije vraiment seruma yaramfashije no gutuza rero kuko ari abantu uguze umuti kuri pharmacy ucunwa ukacuja mu kazi yego ni umuti ucutuza niyo mpamvu bitaro bituma umuti unyengitera mu maga mu mubiri ukamererwa neza guys numva umengo icyo nosaba kugira ngo ujya mutima tuvuga kuyikoresha umwanya dufise tumukunda na hano tumushigikire ivyo vyihorere uno munsi turi kwa ganga no munsi wa gatanu vendredi ikiganiro kizoja ko kuwa mbere kubera iki wenda bazi bakamotivi abakunda akamotivi mu bakarire cyane ibintu byo gutevya ibiganiro nimbara ama connection nimbara umbiriza Bobo n'umuntu w'umugabo kandi Bobo ari update cyane muze murapost ibiganiro ku mwanya birafasha kuko ikiganiro takoze na Shasha iyo mu giposta kare nari kugipartage nari kukiraba nk'ubuje naco ndaraba ndavyumva abantu barabimbwira bagikunda babaca banyereka amafoto mu screenshot ariko nta mwanya ndaronka kukiraba urumva nk'ubu naco ndariki kwera mu cyatevye Jena jego jena jenga cyarikoze ryari hanjye najenga uno munsi nivanye najenga nta kera ni mirondwe nyene ariko jena je mardi cyarikoze land yes rendi hari samedi twagikoze vendredi zatko ariho nacyenda muri Orange hari vendredi kuko samedi nagiye muri dote dimanche hari vendredi nibuka igena cyenda babwira muhera ngo nagiye gusenga gogo nudarize jewe sawa navyemeye ndi update rero gutevye ibiganiro si vyiza ubu two turi ku mwanya ubu je nari kwisabira abakunzi bacu ati nukuri jewe nukuri je ndageramiwe pe je ndageramiwe bari waguma ndageramiwe urumva ari ibiganiro bitagoye ku editing introduction kanu gato cyo mudogo je meruka rumumesha urumva editing nturinde kwiplanta gato ishire kohereza abantu biryohererwe hari amashow ari nimba ari urusaku nimba ari ibirisho biryohererwe nimba ari impanuro bazihabwe faster kirika rutinze birapfa n'ubundi niko bimeze titwo turabikosera kandi ndabizi ko nayo minsi imbere uzovuga ati akama vuba big up cyane koresha umwanya numva mengo sinokucisha amajambo menshi tukure kuri umwanya wo kuruhuka bikwiriye kubera plus ugira stress cyangwa yumvira gose unagwabira bizi ko atari byiza cyane ku magara yawe nimba uri hano birasaka utuza mu mutwe uruhuke nabyo ni byiza gusa yo mu bihagaciro ni mwari kurinda kuza kumvugisha oya nyene no kukuremesha bikenewe mwakoze kuko umuryamye nawe utavugana aho ucuremba gose ifa ko uhindura mode gatoyi kavuga gatoyi oya bamvugisha nibabura n'uyu mudogo nyene narakuvugisha ngaha oya nyene n'undi mu umudogo aranko no kwifuriza gukira no kwifuriza kumererwa neza Imana ikwiteho ikomeze kugira neza urakoze cyari gukunda kutubwira ati wapi je ndigwariye ubuzima bwo mu bitaro ni kulala cyo kimwe n'ubwo mugasho no mugasho ni kulala guys tubashimiye cyane rero mwese mukomeza kudukurikirana ntimwibagire rwa rukundo turukomeze kurikoresha umwanya dukomeze kumwitaho mu kumusuhuza mu kumuremesha kumusengera mbese no kugira icyo dukoze kuri kuno kuntu ari hano hantu kameme ntiharyoshe murabizi mukomeze kugira icyo mukoze rero umuti bagiye kudukurikirana kukwirikirana koresha umwanya turabakunda cyane